Abarundi bageze aho bakumbura umuhisi Pierre Nkurunziza kubera ibihe bibi bariko baracamo ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu ntango z'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, Abarundi bo mu moko yose yaba bari hanze y'igihugu yaba bari mu gihugu bari bizeye neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye aje kubakiza ingorane bahoramo z'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza yarasubiriye, aho Abarundi bahunze igihugu bari hanze y'igihugu bari bazi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kubagarukana mu gihugu amaze akongera akabahuza nk'abana b'igihugu, ndetse n'abari mu gihugu bakabona ko itotezwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rigiye kugabanuka, ariko byaje kuboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye asumbya ububi umuhisi Pierre Nkurunziza. Benshi mu Barundi baravuga ko bahuye n'ingorane zikomeye cyane ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza, aho Abarundi isinzi bishwe mu mwaka wa 2015, benshi bagahunga, abandi bakababorewe bavundiye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko benshi mu Barundi kino gihe baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye asumbya ububi umuhisi Pierre Nkurunziza, kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora amakosa akomeye cyane kandi akaba bandanije guta igihugu mu manga ikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu Abarundi isinzi bavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje ari bubi cyane gusumba ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza nabwo bwabayemwo amabi akomeye cyane. Ariko Abarundi bakavuga ko naho ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza byabaye bibi, ariko ko ubu ngubu bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari bubi gusumbaho. Akaba ariyo mpamvu Abarundi basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakurwa ku butegetsi butaraririye, maze agafatwa agapfungwa, kuko aramaze guhemuka kandi aramaze gushira igihugu mu manga ikomeye cyane. Benshi mu Barundi bavuga ko batazigera banikura muri iyo manga Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kubaturamo, kuko ibintu ariko arakorera Abarundi birateye ubwoba. Abasoda bashika mu majana 6 barengaho bamaze gushika ku butaka bwa Kongo, aho ari batayo ya 9 igiye mu gihugu ca Kongo, ikaba igiye gusimbura indi batayo iherutse kwicwa na M23, bose bagashira. Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka kumarira abasoda b'u Burundi muri Kongo, nawe akagumya kwironkera amafaranga. Ibintu biriko biraba ku butaka bw'u Burundi birateye ubwoba. Leta y'u Burundi irakwiye gufata ingingo amaze igahagarika Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze agafatwa agapfungwa. Hari amakuru hambaye cyane arabana n'abajenerali bariko bariyumvira gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ku gakanu k'Abarundi, uko babona neza ko ibikorwa biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibikorwa biteye ubwoba kandi biteye isoni. Bakaba bashaka gutabara igihugu babanje gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanguye guhungisha bamwe bo mu muryango wiwe, kuko yikeka ko umwanya n'umwanya ashobora gufatwa agapfungwa, ariko akavuga ko kugira ngo azapfungwe nk'uko General Arenga Bunyoni yamupfunze azahitamo guhunga igihugu. Akaba ariyo mpamvu yatanguye guhungisha bamwe mu bana biwe kugira ngo akize agatwe kiwe. Byose nyine mugiye kubikurikirana mu idonido ry'aya makuru. Wowe ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure imwe rudende, ico busabwa nta kindi no gupyana kuri sabone, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibintu ntibyoroshe na gatoya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bageze aho bakumbura umuhisi Pierre Nkurunziza, bakavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye naho bari babwitezemo ko buje kugira ibyo bihindura, ariko aho kugira ibyo bahindura ahubwo baje bunyura n'ibyari bihari, kuko ubu ngubu nta Murundi n'umwe afise umutekano, yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa, nta Murundi n'umwe afise umutekano, yaba umudede yaba umuseneri yaba ari mu wundi mugambwe, nta Murundi n'umwe afise umutekano, kubera intwaro mbi, intwaro y'agacinyizo, intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye imaze gupfukama mu nda Abarundi batari bake. Akaba ariyo mpamvu hari amakuru ari kuvuga ko umwanya n'umwanya mushobora kumva itangazo kumenesha kure y'igihugu rikura amabanga Perezida Evariste Ndayishimiye agahita afatwa akajya gupfungirwa Igitega, nk'uko amakuru ariko aradushikira bivuga, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora amakosa akomeye cyane. Yamaze kurunda abasoda benshi ku mbibi zose ahana n'u Rwanda, mu gihe ku rundi ruhande ari kurungika abasoda biwe gupfira muri Kongo. Ibyo atari ko arahuriza, kuko n'abajenerali nka bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ari ubuhemu bukomeye cyane kubona agiye kurungika abasoda mu Rwanda gupfira mu ntambara bizwi neza ko adashobora gutsinda, mu gihe abandi basoda benshi mu Burundi bamaze gushira ku butaka bwa Kongo, kandi akaba nabandanya gushirayo abandi. Ni ibintu biteje inkeke abajenerali nka bose ndetse n'abanyagihugu muri rusange, bakavuga ko ikiza igisigaye ari uko bagomba gukura Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ataco ari gufasha
y'abarundi. Leta y'u Burundi yohereje abandi basirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru naho M23 iravugwaho ko kwambura FARDC ibice bitandukanye kandi iravugwaho kwica abasoda b'u Burundi ku bwinshi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ntibimuraba. Ikimuraba na amadolari ariko arahabwa na Kisekedi we amaraso y'abana b'abarundi ntago ayanenzwe. Hongeye kuvugwa ko Burundi bwohereje abandi basirikare benshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru guhangana na M23. Byavuzwe ko Burundi bwohereje indi batayo igira iya 9 igizwe n'abasirikare bagera ku 614. Iyi batayo ikaba yarahawe kuyoborwa na Lieutenant Colonel Aloni wari usanzwe muri Kivu y'Amajyepfo. Avugwaho kandi ko ari akarishe ku rugamba nk'uko iyi nkuru tuyikesha umwe mu basirikare b'u Burundi babarizwa mu burasirazuba bw'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ari umusirikare urinda kandi ukomeye cyane, kandi benshi bakavuga ko n'ubundi nawe ashobora guhitanwa n'iyi ntambara kuko abasoda b'u Burundi yaba bakuru yaba batoya bose bari gushira mu ntambara yo muri Kongo, intambara abarundi bavuga ko ariyo kubamarira abana Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya gutunga. Ubusanzwe mu burasirazuba bwa Kongo habarizwaga batayo 8 za basirikare b'u Burundi, aho bivugwa ko imwe muri izo batayo yoba yarasiwe ku rugamba barapfa bose, abadapfuye bafatwa mpiri, abandi bose baratabaromoka bakaba baraburiwe irengero, ndetse hakaba hari n'abarenga 150 baburiwe irengero mu rugamba rwo mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, aho abasoda b'u Burundi bapfuye ku bwinshi. Izi ngabo z'u Burundi zoherejwe mu ntambara bahanganyemwo na M23 mu gihe abasirikare b'u Burundi benshi bahunze bava muri teritwari ya Masisi bahungira muri Minova. Hakaba hari andi makuru avuga ko aba bahungiye muri Minova bahise bakomeza guhunga, ni mu gihe M23 ku mugoroba w'ejo hashize tariki ya 4 ukwezi kwa 2 2024 bagwaniye mu nkengero za Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho nyine n'ubundi basubiye kwica abasoda benshi b'u Burundi. Nk'uko iyi nkuru ibivuga, kuri ubu M23 imaze gufata ibirindiro bikomeye byo mu nkengero za Minova ari byo Kituvu na Jangwa, ndetse n'umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo hashize ahagana isaha z'umugoroba wa joro habonetse abasirikare benshi bahunze bava Minova bagana i Bukavu ku mugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Bikavuga ko abo bahunze bava Minova barimwo n'ingabo z'u Burundi zacitse ku icumu kuko abenshi barishwe. Ibyo byose bikaza byongera ishavu n'akababaro kari mu mitima y'abarundi, aho bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye abamariye abana, kandi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye icyo ashize imbere ari inyungu ziwe bwite atari inyungu z'igihugu. Akaba ariyo mpamvu ibintu bishobora kubandanya biba bibi cyane mu minsi iri imbere, kugeza naho hari amakuru duhejeje kuronka avuga ko umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yahaye gasopo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, akamubwira ko atazemera kumurungikira imbonerakure ziwe muri Kongo ngo zijye gupfirayo, mu gihe biboneka neza ko igisoda kimaze gushira. Murazi neza ko imbonerakure zegukira Reverien Ndikuriyo mu gihe mu myaka yaheze zegukiraga umuhisi Pierre Nkurunziza. Akaba ariyo mpamvu umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yatanze itegeko akabwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko nagumya kurungika imbonerakure muri Kongo ibintu bishobora kumukomerana, kuko Reverien Ndikuriyo twarababwiye ingene ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ahe imyimenyerezo imbonerakure amaze zikomere mu gihugu hose, kuko Reverien Ndikuriyo arafise intumbero yo gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, akabona ko izo mbonerakure zamufasha kunumya abagumyabanga batazaba bemeye iryo tembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu yahaye itegeko rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, akamuha gasopo akamubwira ko nagumya kumurungikira imbonerakure muri Kongo azahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi ko ibibazo byose bazagirira muri Kongo bizajya ku gatwe kiwe. Akavuga ko adashaka ko amusamburira imbonerakure nk'uko yagize igisoda c'u Burundi, kuko ubu ngubu igisoda c'u Burundi cyaramaze gusambuka, aho benshi bavuga ko 1/2 cy'abasoda b'u Burundi bamaze gushirira mu ntambara muri Kongo, abandi bakaba baraburiwe irengero, abandi bakaba barataye bakomoka bagahunga bakajya kwifatanya n'imitwe twaje bigwanisho. Akaba ari no mpamvu muri no minsi iheze mwagiye mubona Red Tabara iza mu Burundi ifise imbaraga zikomeye cyane, kandi kinjira igasubirayo atamurwanye n'umwe wa Red Tabara afashwe, ahubwo bakagenda bagandaguye abasoda ndetse n'abapolisi n'abanyagihugu. Ibyo Red Tabara ariko yo ibandanya guhakana, ikavuga ko abanyagihugu bagandaguwe na leta Gitega kugira ngo yambike ibara
muhari Red Tabara. Ibyo byose nyine bikaba bikiri igipfungu gikomeye cyane kuko yaba Red Tabara yaba igihugu cy'u Burundi nta na bamwe bemera ko aribo bagandaguye abanyagihugu. Binateye inkeke abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gucungera imbibi z'igihugu, ahubwo akaba ari ko ararungika abasoda b'u Burundi gushirira mu ntambara muri Kongo. Ibi byose bikaba bigiye guherwaho mu bigiye gushinjwa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bishobora kumufungisha imyaka myinshi, aho ashobora kwisanga ariwe upfunzwe ubuzima bwiwe bwose nk'uko nyine yapfunze Generali Arenguiyome Bunyoni, ahubwo Generali Arenguiyome Bunyoni agapfungurwa kuko benshi baravuga ko Generali Arenguiyome Bunyoni atari mubi gusumba Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi benshi bakemeza ko atamutegetsi mubi wigeze ubaho ngaha mu gihugu cy'u Burundi nka Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bamukure ku butegetsi, kandi ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yishure amarira abana b'Abarundi bari kubararira muri Kongo ndetse n'ay'ababyeyi babo bari kubararira kubera ukuntu abana babo bashiriye mu ntambara muri Kongo. N'amakuru menshi ahambaye tuba tubandanya kubatohoreza kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro ubutaronka ahandi. Wowe ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Andi makuru ahambaye cyane turiko turahabwa n'umujenerali akomeye cyane yarwanye muri CNDD-FDD, aho aza kutubwira ku nteguro ikomeye cyane ihari yo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bazamufata bakamupfunga, amaze bamara kumupfunga akagarura amafaranga yose yanyegeje, yaba yanyegeje hanze y'igihugu ndetse n'ayanyegeje mu gihugu, kuko murazi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye hari amatongo menshi abanyagihugu yagiye yigarurira, akaba yaraguze amapariseri menshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba ariko arahemukira igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Akaba ariyo mpamvu ako karwi k'abajenerali kariko karakora ishoboka byose kugira ngo gatabare igihugu kabanje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muraza kubikurikira mu idonido y'amakuru niturangiza kubatunganiriza iyo nkuru turiko turabategurira tumaze guhabwa n'umujenerali akomeye cyane yegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD.